nkuko yabivuze hagaca 2 ans 3 ans kwihangana vyonanira niko novuga donc uko je no bivuga ntaguciriyemo tukiri ngaho nyine wowe ushobora kwihangana ku rugero rw'ikingo kingana gute ku rugero rwa 2 ans aho nyuma napfuye bavyabuze nyene vyanse ntagakingirizo kwihangana ubuze ukoresha aho gakoresheje warushe katabuze etape yo kwihebura le monde part en couille ndamukumbura ndakumbura premièrement kumuhobera urumva nivyo biba birimwo kandi urazi yuko abantu bakundana biba bisaba ko baguma bari hafi na hafi donc urumva agiye akubita amezi 6 umwaka imyaka 2 hagege wumva uvuga utangura kumbuye vya bihe mwamaranye igihe mwakunda kuba muri hafi ukavuga ati je vraiment ndakumbuye bijya bihe niyo mpamvu ndabwira ati kwihangana 2 ans ko yeri umva ntagakingirizo nikaba kagikora bikunda hoya vraiment kwa Brina ntibipasi uyu mwigeme ndamwumva Kazwa TV. We want the words. The solution of all dreams. Hello la famille, umeze neza murakomeye je ndashima Imana cane ndakomeye meze neza maze ko nabantu ngimisi yose no ibintu ni fresh sana meze neza so kuri micro ni ndahinga canke MC ndahinga ko aravye Kazwa TV igambere turagarutse kandi muri feux d'amour turagarutse n'ibintu bimeze neza cane uno munsi ivyo tugira tuyage ko rero ngo ni biki urukundo hagati y'umuntu ari kure abantu bari kure na kure bimeze gute aba diaspora tumenyane canke abari Ngozi ni Bujumbura canke ibwambara ngo hari anye ni Bujumbura tumenyane bimeze gute no musi sindi jenyene ndafise aba invité bahatari monsieur umukubito hano nundi mwigeme ubona nga reka kwanza babanze babidondoye bongera baramutse abakunzi ba Kazwa TV karibu cyane murambabarira ndakuramukije umeze neza umeze fresh ni bona ibintu nara guma wambaye Kazwa TV neza cyane ku musaraba hejuru uyu mwana sengi ya mbere ni ya mbere kuko ntagura TV online ngoranye n'umuntu atari umuzira rumenyetso sabazira rumenyetso wasi yambaye umusaraba mubabarire bano bimana ni bon umeze neza cyane mu muco wacu tumenyereye umuntu yambara amarori swate n'ibintu bibiri abasoma ibitabo cyane yiga cyane ari umuntu ari cultive cyangwa naba yakujeho atamatara hari bacana amakoroboyi uri muri bande je ndasoma ibitabo kandi ndiga yego karibu cyane mademoiselle merci ndabaramukije bakunzi ba Kazwa TV banyita Brunella ou bien Angela Icyo prefera cyose nanake Brunella urumulatino twumva mwana n'umulatino Brunella Angela voilà ibintu nk'ibi voilà rero ikiganiro cyo munsi rero mwacumvise kuko tugira tuyage kuri distance amour à distance cyane duhagaye no kuba diaspora bamaze imisi barongora none kutarongora ufite ikibazo nyabaki kurongora n'ujya mu cameraman yambwiye ngo yararongoye je ibintu bisanzwe ahubwo yumbaza ati ubugeni buzo wajyari reka tuvuge okay bisigura ko ntawe ubizi ko n'ubatavuye kurongora ntawe ubizi ibyo nabyo mvuze nari kuvuga nti kurongora icyo si kibazo cyari kiyo kumbaza kuko n'ujya mu cameraman wambwiye ngo gweje wararongoye nivyo urumva uyumbaza ivyo bugerera ivyo byo kurongora iyo famille ntikeneye kubimenya kire kubona ubugeni na watumira ariya l'autre côté ariya bavuga ati kiya gitipe kabisa cyaduhaye inoti zimeze neza kiratwaye umwana hari nabavuga ati gipeti cyakuze wana ubu rero kuri invitation twandika kuti famille juste Gaël kurabyo Isuramu juste Gaël twumva famille juste Gaël hamwe nabuze ngo mu kuvuga genre harimo akantu bavuga ngo nuku akantu kiki iyo je yawe juste Gaël juste voilà non on raconte juste juste kabisa so reka tuvuge kubijanye n'ikiganiro cyacu amour à distance kure wirashoka canke nishoboka biba bivana niyo distance biba bivana naho mwamenyaniye biba bivana hari abantu
ni imice myinshi iyo distance ni yahe na he niyo kuva niyo umuntu akorera mu ruziba ubundi aba mu kinyankombe iyo ni amura distance akamara y'amezi myaka sawa reka tugere kuri amura distance nacishira ku bantu nivyo nagomba nshikire kuko bwa mbere bavuze ati mu gihugu canke ibiki naca cyane mfatire ku bantu baba mu bihugu bitandukanye kuko ubingozi ubundi akabibujumbura birashobora gushika umukumbuye gafata indege voilà ufise ubuhinga bwinshi naho gatira urutaro kagenda biba ubuhinga bwawe oya naco ndabizi ko gusa nigeze kuva umuntu mu maravyo bariko baranywa inzoga aramubwira ati rindira dutahe ati hari gitoro ikaransi y'igitoro ni hatari nta gitoro gihari ati we rindira baranywa hageze 21 acambwira ati ngo ndakwereka bacaje inyuma y'inzu ati we uhumirize gusa bacara puku jamara humiriza ati kanoro baza babona bageze ku intereko aratubejo kurabyumva rero ariko bajya abantu nabemera cyane burya n'ubundi buhinga na UNESCO ikwiye kwemera bimeze neza gusa rero numvise ngo amakuru yabo guciye hejuru y'ikami gucukoroka kubera iki hejuru abasirikare bubaho kubera iki hejuru y'ikami niwo mwuga watanguye guhera kera mu myuga yatanguye guhera kera harimwo abasirikare sinzi kuvyibuka naeza ariko aravuga haraza twebwe abatoza kori dukora iki mwebwe gera mufata ivyo mwatwaye byose abantu mu yasubiza incuru zingahe natwe abadandaza dukora iki mureke kugira ibintu hacaza rero urundi rugahuguruje nyene gwansuma gato urayibona niko gwacaruza rero natwebwe abasirikare dukora iki kuri wewe rero amuha distance irabaho kandi rakunda yego ariko je amura distance ntemera cyane niyo abantu bashaka kumarana imyaka nk'itatu canke ine baninze bakundana batarabonana hamye imyaka itatu canke nk'indi gashika batarabonana bakamuvuga ngo barashakundana none cyane naho nkahura ku marezo sosio ijya genda vyemera murashaka gukundana inane byanse uburyo bwanse umwaka wa kabiri ukaza ako je mbwiye umwaka wa gatatu wa kane nturi guca maîtrise nturi guca doctora ntiwagiye guca professora ugacuvuga ko wabuze umwanya kugaza kuraba ibebe cyangwa umutipe ari bujumbura ntibikunda umviriza iyo ni impwe mumbi birera kuri wewe beze gute nanje amuha distance ndayemera donc ça dépend nkuko yabivuze hagaca 2 ans 3 ans kwihangana vyonanira niko novuga donc uko je no bivuga we ntaguciriye mo tukiri ngaho nyine woshobora kwihangana ku rugero rw'ikingo kingana gute ku rugero rwa 2 ans aho nyuma napfuye bavyavuze nyene byanse byanse ntagakingirizo kwihangana ubuze ukoresha aho gakoresheje warusha katabutse etape kwihebura le monde part en couille oya nabanza tubwire avuze ko vyo mugore nibiki vyo kugora kugira ngo ejo byanke ko wihangana iki utihanganira icyambere na mbere nkuko tuba twahuriye ku marezo sosio oya mutahuriye ku marezo sosio avuye no muzinanye ndamukumbura ndamukumbura ndakumbura premièrement kumuhobera urumva nivyo biba birimwo kandi urazi yuko abantu bakundana biba bisaba ko baguma bari hafi na hafi donc urumva giye kubita amezi 6 umwaka imyaka 2 hagege wumva uvuga utangura kumbuye vya bihe mwamaranye igihe mwakunda kuba muri hafi ukavuga ati je vraiment ndakumbuye bijya bihe niyo mpamvu ndabwira ati kwihangana 2 ans ko yedi umva ntagakingirizo nikaba kagikora bikunda oya vraiment kwa Brina ntibipasi uyu mwigeme ndamwumva ntafise umutima w'icuma afise ikintu bita sentiment d'amour kandi usanga abantu nk'abo bari romantique baranagwira cyane uvuze ngo baragwira ushatse kuvuga ushatse kuvuga ko wumva umugambi w'Imana ngo genda murondoke mwuzurisi mungane n'umusenyi kwitanganya ari nka we wumva ntukumbura oya bon je nariko ndahagara ku vyo nemera n'ivyo ntemera nariko ndavuga ati umuntu ushobora kuvuga ngo murakundanye imyaka 3 4 kuravyumva utaramubona amasuku yandi nivyo haraba ama appel video harabaho kuvugana ku telefone ubuhinga bwariyongereye ubu ariko ugiye kubiraba neza ukabisuzuma neza cyane habwa ikintu nari nkeneye ko tujako est-ce tukiri ngaho nyene ku bantu bakundanye batarabonana amasuku yandi haba harimo urukundo rw'ukuri
canke nta rukundo gukuri barurimo nivyo ni ibintu nguma nibaza na cyane nibaza ko byoba abantu benshi bahora bibaza kuko abateye mu bino misi bamaze imisi bajya imihari ngo hango ko wa diaspora ngo baje ngo urumva yumvise umudema aje avuye hanze atanguye kumenya azinanye n'umutipe wiwe ni mihari n'abatipe uko nyene yumvise umudema azinanye na gica urumva avuga ati umviriza tuca dutaha ugasanga n'umujamagezi ko asohoka agaca yihagarara ko diaspora yakubise tourne ya mbere naho gaca kubita tourne ya kabiri kizira kubabazanya kizira kubabazanya ariko ukuntu mwakundaniye ku marizo sosio bigenda gute kugira wizere umuntu utarabona urukundo nakubwiye ntirugira imyaka urabizi ntirugira imbibe nta frontière rugira nta haki uriko uravyumva umuntu wese arafise uko akunda n'ivyo akundira umuntu nawe wewe ivyo wakundira umuntu ufise imyaka 10 nivyo wamukundira ufise 18 ubu nivyo mukundira ufise ino myaka mu misi zarane bagotwe n'izobavusanga bavuze ati umugabo wanje ni Yesu umviriza ibintu uko imyaka igenda niko umuntu ivyo afatira kugira akunda umuntu bihinduka urashobora kumukunda dufate mu iciga secondaire ugasanga wamukundira ukwasa ushitse mu myaka 20 ugasanga umukundira ibi nibi ushitse 20 ugasanga ukeneye wa projet ushitse 33 nawe ukavuga ati nkeneye uwumpa affection ari tayari yubaka urugo ushitse 40 nawe ukavuga ati nkeneye uwumvyarira sinje muri menopause ushitse 42 nawe ukavuga ati umva ni Yesu ariko murakundanye voilà ku mahezo sosio murakundanye imyaka 2 aheze imyaka 3 voilà none muri ico gihe nta na projet afise kuko umuntu amaze kugira novuga amaze kumara 3 ans mutarabonana nta projet abafise oya kibazo bon babivana nibaza yuko two kwigana aba diaspora kubwizanya ukuri n'abantu bari ino tukabwizanya ukuri uravyumva nibaza ko no yaza kugira ivyo ashikirije babivana n'ingene izo projet ziwe aba yazipanze mbega uwo mukobwa cyangwa umuhungu mukundana iyo myaka 3 kugira ubone ko agufise ko projet muraganira iyo migambi bemwe iyo migambi nahari kure arayigushiramo arakubwira ati kiniki tuko turapanga nanifuza basi muri tugikora ukuntu mbega nimba wicaye muhira ko vyitwa ko akorera ahantu hari amadevize aramaze kukubwira ati zana idei wawe ndaguha umutahe uburakora tukiraho ni ibintu birebire rero urumva kugira ubone ko umuntu mukundana amaze kuguha ivyo byose mugabo ukabona neza yuko ati je vraiment ndafise projet akabikubwira akaguma bikubarira mugabo ntana paya mbere ati basi reka nzoza tugire dote ntamasubireyo basafuma nabiguhenda basi kugira dote genre novuga nka paya mbere kubwawe icyo kibazo kibajejeho cyangwa yo na wewe kuko abakobwa nabo nje ko atadote baza kugirira Bujumbura baza kudote umviriza nkubwira ikintu kimwe ubu unye abakobwa desigaye twihagararako arakubwira ati umviriza shehe inzoza ninaza tuzogenda tugize dote abafise amafaranga harigavuga ati ndaguha amafaranga hama nimba uzoyamusubiza ivyo ntavyonzi mugavuga ati ndaguha amafaranga mvina urubanza ruhetse ivyo vyanga abo bivana n'umwe wese uranda kugira ikintu kimwe ga autre umuntu wese mu buzima afise ama principe yiwe ukabutagira ama principe menya yuko wowe umuvyi wawe ukwiye kwirimbura kuravyumva kuko nimba uri kuravuga ngo dote cyangwa ubugeni cyangwa ukobwa cyangwa gukwa dote ni gukwa mu kirundi ushobora gusanga umuntu mukundana kugira muyimvira ibintu vy'urugo kugira rubeho hajya papa wawe na mama kugira babana habaho umwumvikano w'abantu babiri cyo gituma kanye uwo mwumvikano utagihari habaho muvyemeranije kandi harabaho ikintu bita divorce kurana hora kuco kintu sasa rero kugira uwo mwumvikano rero urinde washika nuko abantu babiri baba bavyumvikanye urashobora kubusanga wowe nk'ivyo uvuze ngo aragukwesha nk'ibi ugasanga Paul mu majewe nifite nk'iswingi zo kuvuga tuvuriza jewe ngene yuko umukubito uba hari ndo tunarashikira kuri company yiwanje canke ibindi nkora ibi ntabihejeje sishobora kuja mu gushinga urugo rw'iwanje cyangwa ugasanga ndi nyanka muganga avuga ati jewe kirazira jewe nushobora kumamara agenda gukwe genda umuntu azi kwironderera urandindira ndayaronka canke naho ufata indi nzira ko naco ndiko ndihutira
uriko uravyumva ni ibintu birebire rero ushobora gusanga ivyo wowe wibaza ko ari amafaranga canke ibindi ushobora gusanga bidasigura icyo bisigura tubaze umukobwa na wewe arakubwiye ati umviriza voilà avuye hanze arakubwiye ati jewe ntariko arakubwira bon sorry ariko arakubwira ivya projet muga nta n'umusi nimwe yapfuma mvuga ati jewe nzoza afuma nabiguhenda bati nzoza nze hubuko mugire pawasi ya mbere canke mugire tasivire ndazi ico mushaka gutangura muri ivyo byose mugemba ndamukunda ndamwihanganira kandi wowe wavuze ko atagakingirizo uzi gukoresha imyaka 3 ntikaba aho tuba turi mu mwaka wa mbere no wa kabiri oya nakubwiye kuri ya myaka 3 mugeze kuri ya myaka 3 cyangwa la verbe yitwa partir ntarondera uwundi Jean wewe ucukase mugana cyakubwira imigambi kandi bisigaye byoroshe babademu ubu basigaye badragana kimya kimwe kimya nyene kwaje no bubishitse tuva tugakunda kujya mu cameraman ukabona ntavyo abona wowe bimubwira tuvana kubwira umutima wanje warawutwara oya umubwira mu tujambo duto kamera tubiza urangyohera kweli hama ukaca mutangura gutanga ashayishikana bukebuke hajya nk'umusi uzomubwira ko kumuryohera azoba ari yonzeranye uramukurura bukebuke agatagaratse imigambi banda yitivuro cyawe ndaguciremo sorry banda yoro urumva donc jembonye ko atamigambi afise yo kuza arabikubwira gusa ntakubwira ryarazoza ryari ivyo bintu azobikora mugihe atambwira ati nzokora ibi hagera igihe nyene wumva ati jewe narambiwe donc ntibikunda kwihanganira hama nkakureka nibaze ko haba huzuye abandi ba diaspora tugakomeza urugendo n'ababishoboye demo umva aca yegera abandi ba diaspora ni bukebuke byose birakunda uyu ndantera numva target ziyo umviza ari nyabaki passport kitaraja ku kidodo hajya cameraman ndaguciye intege ariho rero abandi bavuga ati reka nikundane n'uryo muntu ari hanze juste kugira ngo nironkere moye zo gushika hariya ivyo bintu mwamvye mva gute je nibaza ko ari ubugugu ku bwanje iyo ni nka Paris umva ugiye gutigira ari giye utigira ugasinda ari giye udasinda ariko mu gutigira ubuzima bwawe bwizeye mu kubabaza umutima wundi muntu nibaza ko si viza na gato yabigeme cy'abahungu turakwiye gukosora ico kintu kuko si ikintu kitwubaka si n'ikintu kizima urashobora gukunda gutera imbere ngaha mu Burundi urashobora gukunda gutera imbere turafise abantu benshi ngaha bateye imbere turafise abagwizatunga namo nabivuze abagwizatunga muva bakomeye ngaha Bujumbura mu Burundi kugira ngo harimo aba diaspora no Fenera arinze kuja hanze kugira ngo ajye amahera ziranotse arinze kuja hanze aba diaspora rero ntibahora nganda baramuse cyane boba ari n'abakirina kandi baragize neza kuza kuko amahera bafise yo bashaka bari kuja Zanzibar bakaja Dubai cyangwa handi ko bashimye kuza ngaha ariko vyongeye urabona ko nungaye Bujumbura nabo nyene baravyibone ko arugwa kuburiko riteza imbere ubu hari abapeti bafise ku munsi ashobora kwinjiza inoti ukabona ko yitunze ubu hari n'abandi bapeti nivyo ubona ko habavye vraiment ariko vyongeye niyo hobaba dukomeze imitwe yacu kuko umutayi wa mbere dushobora gutaka ni kuguma wiyumvira kuguma tugwiza ubumenyi nico kintu cyambere kizotuma aho hanze tuhumva Ego urashobora kuja hanze bikanga. Nene hari abantu bamaze imyaka 10 byasi ko bagaruka Bujumbura. Nico gituma urumva umama mukwikuyanga. Uzurabe n'umukozi kenshi yahembwa neza. Nta meza atataca acakubwira ati mabuja pasika ndayirira ruguru. Weri ruguru. Borane ruguru. N'umunsi mukuru wiyurizwa mwijuru rya Yezu urayibona? Arokenzo. Abatutsi. Nico gituma yana Bikira Maria rokenzo utimigana Bikira Maria waberanda ahubwo yaberanda sinzi navyo waberanda yego watuse sivyo rero ngenda kubwiza ukuri babivana rero ico kintu sitana imwe nzopfa ndagishigikiye kuko nta kintu nakima gifashije yaba wewe mukubabaza umutima w'uwundi ngo nuko waronse visa cyangwa waronse ngubwene aho uja mu kindi gihugu uronka amahera menshi oya tube twese ifo yuko bon isi niyo meraje uko nshaka ariko
nari ndavyifuza yuko ibintu byo guhemukirana biciye mu nzira atacu vyo hagarara kabisa. Bikunze kuvuga yuko ibyo bintu bikunda gukora abakobwa kenshi usanga akundanye n'umutipe ari hanze afise inoti mugabo umva genre ufise uwundi wiruhande pembeni muguje mukunda kugira juste ushike hariya nkuko Gaël yari yabivuze donc bikunda kugira amefe kenshi amefe turashobora kuba tuvuga ati jereka nkundane na kanaka kugira bashe gushika hariya kure ugasanga nk'umukobwa aravuga ati jengera nkundane n'umuhungu kugira ndamurya amafaranga yiwe gusa hama mejeje nigire nje kuwundi ugasanga nk'umukobwa arakundanye n'umu diaspora ugasanga aravuga ati je ndamukunda kandi vya cyane ndifuza ko twoshika kure meho umukobwa mu mutwe we ni amafaranga gusa arakarikira ati ndiyaya nzoba mpejeje hama mariage kaba ugasanga muragiye hanze ugasanga utanguye kumubabaza uramutotse ibintu byinshi niyo ngo twumva inyuma y'amezi abiri ngo divorce bamaze gushikayo oya ni Bujumbura zabaye nyinshi zabaye nyinshi kabisa urumva umugambi wa shetani uri kurabandanya ariko shetani bandanye ishaka kumaramaza abantu ariko uko bigenda kose tuzoyisengera tu biguma canke vyoroha wavuze ikintu cyuko hanze ushobora kubaho uhembwa amafaranga make bon vyanse apana uhembwa barayaronka amahera abadiaspora bafise amahera ariko navuze ngo vyanse ugasanga ushitse hanze biranse birashobora kwanga ugasanga rero umukobwa wawe canke umuhungu wawe igaje kwanga ndiko ndavuga si kuvuga ngo nta mahera bafise kwanga ni nkuko ushobora gusanga ubahe bwa buzima nyene bwabo ndi busanzwe umwe busumba gato bwari Bujumbura mu gihe mu bindi bihugu ingenda kugwiza kuri genda urabe ibihugu byinshi vyagiye biratezwa imbere n'abantu baba mu diaspora atandukanye genda urabe za Nigeria abantu baziteye biteje imbere n'abantu baba mu diaspora atandukanye nibaza ka investissa ukumva ngo Davido ngo yavukiye muri Amerika abandanije umuziki we muri Nigeria kuva Burna Boy yavuye muri Angleterre UK aje kugaruka ino ubu bari kwakora ibintu bikomeye cyane kuravyumva abarafise abantu bakomeye niko mfatiye ku muziki no guha ubundi burerero ubu Nigeria arashobora kuva muri Nigeria kagenda gateza imbere mu nyuma kagaruka andi ku gisata cy'umuziki gusa agatuma bagategura concert London bakuzuza sale nini ugasanga ibice 50 n'aba Nigeria ariko haje n'abazungu haje n'abandi baje kuraba Davido baje kuraba Wizkid cyangwa ubundi bisigura iki urakavyumva abadiaspora muri ko muradukurikirana tubiteze ko yuko mwebwe iyo muri hari muza gufasha ngaho Bujumbura canke mutume ko apeti baje hari abatori note amabagaruke twari mu by'urukundo tugiye mu by'umuzika ariko uko biri kose niyo bigana rero neko ndakubwiye ni ikintu genre cyo kuvuga ko usanga afise ubuzima buruta gato y'ubwino muga kandi nahari atari kirenga oya barabufise je kino ndiko ndavuga parapo ikintu ndiko ndavuga cuko mvuze ati ubuzima burutu bwa hariya mashatse kwerekana usumba ubwino gatoya mashatse kwerekana igari hari umuntu aje hariya ugasanga abona umenga ntaco akiciyumvira ku gihugu ciwiyo ashitse hariya akavuga ati jewe nzirira muri vacances nzogenda muri Miami mve hariya ngaruke niyumvira ikintu akimushobora gukorera Bujumbura uravyumva ivyo rero biratandukanye naho bitari mu kiganiro nico nako ndahagararako mu rukundo ntibiba usanga umutipe wawe adashaba uyavuze yuko imyaka 3 atihangana mugasanga muri iyo myaka 3 nta kintu na kimwe araro wowe kaje usanga rero hajyaye ntunamwumvije ntunamwumva ntimuyaze kandi ntashobora kukwemerera ko atamafaranga afise ntashobora akubwiza ukuri ngo nta mafaranga afise arakawuka ukabona umutipe ntaza ntakiyumvira afise wewe ntunatinya kumaze uti basi bimeze gute byagenze gute ukaca umuheba ugasanga bwa buzima hariya anye uracagoye numva ko umuhoye ubusa goro busumwi umuntu kubera ngo uyu myaka 3 oya umwe wese afise amaranga mutima ariko je kubwi wanje nje nico nariko ndashikiriza je ntushobora kunsigura ko umuntu mukunda imyaka 3 mutarabonana nibibaho ngo urukundo rocabandanye kuko arona karimbo garakavuga ati ntubone ndagukunda ati yajya amajambo yakamye cyangwa nkoresha ibikorwa kuko ibikorwa bisumba amajambo
nabeshi none oya nuko nyene utireba hageze zayo ziherana za joteme zose zikarangira Yego tumuzana kado basi ya bemewe ngaho basa kayibona hari indi rero duse n'abavugi ku yindi kote hari indi ikindi kintu cabaye umukobwa yafukamiye umuhungu cyangwa ba diaspora bubahwe nk'iki kintu ugisigura gute ukibona gute rero ukibona gute kya kintu cyarantangaje cyane nanjye ari nkaho wobigira basi Rodimba yakurungika imodoka urumva izo nkera kuri yisho yakurungika imodoka yabemewe karavuga uramubonye arashitse wobigira nta vino muterera kwe Hadi yavuze ko nakabera Mario Mudraga none bige byo munani. Ya ntavi none arinze uvuze ngo Igani yamuteye ivi yaramwakiriye yasashe ibitambara ibitenge da prive nabonye hama mwaki Hego amara muhishuka afukame. Jewe do mapanda babwize ukuri nta ntaco bitwaye kuko bari baragize ta civile hanya bari baje kugira mariage kandi urumva jya mwigeme ndamuramutse ya famille ndayiramutse kuko babona yuko urukundo kabisa abige mu bari ko baramenya umugore yajya atanga urukundo niwe yubaka keya ijya ni keya idasanzwe pobisi zaraho tuzobona ibindi biriko biraza ni kujya nyene Bazi umukobwa adiraga umuhungu arakudira nk'ubu waje umukobwa arakudira ngo byemera nkawe juste gaye no bimenya hageze azogerageza arabe gerageza umudragira ingo mbese nta usanga kubitana abakofe naho reka gofye jewe ibyo no bimenya hageze bari swati ko usanga byoroshye canke bitoroshe wowe nkawe wifata gute nk'umukobwa aja kudira nkawe bikora kandi yamaze kwivuga ko yona bikora idaye hagege ubona umuntu ukavuga ati ujya muntu ntakiga none kudiraga rego umuntu je sindabona muri Bible vyanditswe ko ari umuhungu wenyine azodiraga umukobwa uri umukobwa wakunze uramwegera gusuka bishiramwe akantu k'akadiscipline gatoya juste nk'akaruriro ushobora kuduha ngene wobikora kwene bikora harimwo ako kadiscipline nyene je nyine ndamubonye nkumva namukunze biranse ko nsubira inyuma tipe namuvugishije donc ntomwegera nkamuramutsa nkambwira ati nitwa uku namwe abita bande akanyidondora nkambwira ati je vraiment mwanryoheye mwanryoheye nawe cyo byumva nurinde kumusigurira cyo tangura kubyumva hamubwiye mwanryoheye akambwira ati ndifuza ko donc twaba abagenzi hama mubaye abagenzi ibindi Imana izobikora Imana ifashe uwifashije urumva ushutera nyene uzuraye ushrekera ngaho ego araguhaye nimero muravuganye mugabo urabona ko atari interesse uramukurura bukebuke ni bukebuke byose umukobwa arakatse abo umugabo araryohiyo abo je numva ari sawa erega nurikere twama muri vya bintu nyene ngo naga ngo none wanazubona nasi no ikirugu cyumvura kivuga uko kiri hama none ko atakwica yumvire ngene twe natwe abatipe turinda urumva kuri ko bigira ibintu biri too much sana uri kurumva vyatari yumvire twe abahungu ushaka kugendereza umudemu kwezi koze gusikura mu yumvire ngene uso mudraga mu gishinwa hakumubwira ati ndagukuru gacumubwira ati I love you mu gishinwa ugasanga mubwira ati mahiha huha urabyumva wewe umva kubera mu mico y'ikirundi tumenyereye umuhungu adapropose umukobwa adapropose umuhungu urumva bon umuco none ko kera twagenda turi gusa utugara turi gusa mu nyuma ko bagize impuzu z'ibiti butwambara impuzu z'ibiti hari umuco dukwiye kugumana nk'abarundi ariko hariho n'uwundi urumva ushobora gusanga tutawurenze ko cyane ikintu cyari kirenze cyane kiya gihe none ko watamuhungu yaja kudiraga umukobwa umuvyeyi ari waja hariho n'umuntu w'umuranzi yaranga hama abavyeyi bakavugana we bakaza bakamuguha
nurubu natwe nitubadraga rero nico nibaza ko umutima avyumvise ko akunda umuntu kubimubwira naco bitwara umuntu aza kwa yakunze umuhanga azabimubwira nta kibazo navyemeye oya navyemeye kandi jewe mfise urukundo rwa long march ndagutaye ko gusa urukundo rwanje no urukundo gazara uruturububeho duse n'abaragiza gato turagize kuri iki kibazo kimwe ukungene bavuga ngo ejo barakunda kwandika ngo aba diaspora baraje ngo mucunga abagore banyu ngo mucunga abasheri banyu eske umudiaspora ashaka kudraga akagutwara umugore woshwanira umugore cyangwa wotisha vukurinde muri abo babiri bon niko ntarubaka iyo nubakana ku mayikinisho ariko bishitse nibaza yuko ikosa ntibari rifise mu diaspora ntibari rifise umukobwa kuko bisigura ko atakwemera kuravyumva kandi iyo yanka urumva ko bitari gushika umuntu afise inyisho ya nyuma nakubwiye ko ari umwumvikana abantu babiri bishitse agaguhemukira abagize neza kuko vyari kugorera mu rugo ariko Imana iragufashije kumumenya kare fresh ati Imana irungitse ikintu kimunkura kubwawe ni gute kubwanje je notisha vuga kuri bose gusikosa natasha vuba mutako kubera iki sikigo gatwaye afise ubwenge none wumva muri ico gerega utegezwa urashavura urumva umengo nawe uramwanse kandi nawe atakosa afise urumva ndamutakwisha vuga gusa mba ndabiza ati uyu nta kosa afise kosa rifise uwo dukundana muri ico gihe uwo dukundana igihe aba gukunda meko arabona ko atakantu wigirira gacahita nko kugenda ku office akantu sanga yaragutotse yigire nyene ku muntu gafaranga kubaho kubahwe kweri hari umutipe yambwiye ati jewe urinze uparuvera kuntwara umugore nojaga nti félicitations mon frère urakaze ego bukaze ariko bon mu kurangiza ikiganiro cacu duse n'abarangiza juste ku mpanuro zimwe ku bantu usanga bari mu rukundo n'abantu bari hanze y'igihugu batabonana kenshi gashoboka kubwawe n'igiki woshobora kubashikiriza nk'impanuro manuro nuko mwakundana vy'ukuri ntiwigirishe nimba uri umutipe uri Bujumbura ntubone yuko aho hanze umenga target ya mbere nuko washitse ubuzima buzoca buhinduka si mwijuru barakora bararuha nawe uri hariya ntufuhave wibaza ngo urasuma umuntu wari hariya ngo uwo ari we wese uje kurondera ucumurongo kuko nari yabigeme ba fresh kandi bafise urukundo nibaza ko hakwiye kuba ikintu cyo kugira ngo ukundana nyakuri hama nta rukundo rwatamugambo buhari hama bakintumbero ntibi vya telefone gusa bakira n'amaproje akomeye hama ibisigiye navyo n'Imana ibisigaye gukora ivyayo kubera l'homme propose Dieu dispose bashiramo n'amakeya kandi kiyayo ni kawaii ntibakundane ega higukundana n'umuntu sinzi kurabibona umutipe sinzi ariko bajya ni sawa bagira abo bafise ibikorwa byinshi gusumba amajambo ni bon urabese ni igiki washikiriza abantu bakundana n'abantu bari hariya mu bihugu vya kure byayico novuga cyane cyane cyerekeye abakobwa bakundana n'aba diaspora donc abakobwa turakunda cyane amafaranga ico no bahanura nuko utokunda ico umuntu afise ahubwo kunda uwo muntu kuko ushobora kuba umukundiye amafaranga agahera amahera arahera donc ico no kubwira uwo mukundo uko ari nutwo dufaranga uratumukundira ku ruhande nyene gusa iyo umukundiye nyene amafaranga umutima wose ukawohereza ku mafaranga arahera sasa nshuti yanje aheze bizoca bigenda gute nja wifuka ikirago nuko twokunda nyene n'umutima wacu wose tugakunda umuntu ese nuko novuga yes reka ndabakengurukire rero mwese mwe ko muradukwikirana nshimire cyane abatumire badufashije muri kino kiganiro cacu Monsieur Juste Gaye turagushimiye cyane ndagushimire cyane Audrey mwakoze kudutumira n'ikindi gihe nizere ko muzosubira kuduterera iteka kabisa karibu cyane Brina Angela tugushimire cyane kubona wasuye kutwitaba muri Kazor TV nanjye ndabashimiye cyane kubw'iyi opportunité karibu cyane n'uwundi munsi ego yes mandaye mudukwikirana rero mandaye mugira subscribe like comment share turabakunda cyane nawe utaha ciao
Kazwa TV. We want the world's dissolution of all dreams.